Welcome back on the Be the Change, the #1 podcast in this country. Welcome again. So, ni episode igira gatanu mu episode 70 nashoboye kuba ntegura ku bwawe ku bwanje. Ndi serious certain ni episode no mara kuzishira mu buzima bwawe imwe ku yindi uzoshobora gutransform mu buzima bwawe. Ni episode no mara kuzura kurikirana imwe ku yindi umunsi ku wundi ugahitamo gushira en pratique ivyo turiko turigira hamwe ku kindi. Sincèrement, uzotangura 2025 ufise yindi mindset, uzotangura 2025 wiyumvira ukundi kuntu, uzotangura 2025 ubona ivyo abandi batabona, uzotangura 2025 uri determine gukora ivyakunaniye cyangwa gukora ivyo wifuza gukora. Uzotangura 2025 deja maze guhindura ubuzima bwawe. Kuko everyday ivyo ubuzima bwacu gutangurira ngaha kucabuhereza mu bikorwa. So, niyo mpamvu iyo umaze guhindura yo mindset, umaze guhindura uburyo wiyumvira nakabuza n'ubuzima bwawe burahinduka. Uno munsi rero ngoma ndakuzanira iki? Uno munsi nshaka kuvugana nawe muri yahe teme uno munsi vuga ati koma ushobora kwigirira icyizere. Ikintu cyambere beaucoup de jeunes uno munsi, ikintu cyambere abantu benshi uno munsi bari ko birabagora gushitsa cyangwa kiro kirabagora gushira mu buzima bwabo, kandi ikaciba intambamyi ya mbere ikomeye ituma imigambi, ituma ivyumviro vyinshi bitajana application. Parce que benshi muri bo baratakaza confiance cyangwa na confiance bifitiye muri bo. So rero no munsi sindi ngakugira ndakubwira ati il faut que wigirire icyizere, il faut que wigirire confiance muri wewe. No, ndenga kugira ndakwereke koma ushobora gukura ivyo vyiyumviro bituma utigirira icyizere. Reka ndaguhe imwe mu histoire yanje. Mu misi itari myinshi nagiye muri retraite, turi kumwe n'abandi bajene turiko turiga about leadership. Rero abantu bari batogwanje iyo retraite, hariho umuntu arongoye iyo organisation hano mu Burundi, cyandonga amahirwe kwicarana nawe muri table turiko turasangira, and uyo muntu rero aca aratubaza ikibazo ati why washoboye kuba wemera kuriha uze muri retraite amafaranga yawe, utanga umwanya wawe, pourquoi? Umwe yishura je shikire ndamubwira ati je naje muri iyo retraite umuntu mbere yo kurondera ni gute nshobora kwigira icyizere cyo gukora ivyo nifuza gukora. And arambwira ati ushaka gukora iki? Ndamubwira ati je sazo nkora imipira, mfite entreprise kiribi tata. Mimi ndamubwira ati au fond de moi ikifuzo cyanje nyamukuru ni kuba mu conference, mu motivateur, mu inspirateur, mu leader, muri entrepreneur. Rero arambwira ati none habuze kugira ubikore. Navuga ati vraiment iyo confiance muri je kubikora nene nafise. Cyarambwira ati ngo bien sûr vraiment nimba vyakunaniye gukora nuko tufitiye confiance, ngo mugabo washaka kurabwa gatangura ugakora ivyo ubona kushoboye, ugatangura gukora kunyene bukiyoboke. Ndara muri iryo joro numva yuko na confiance mfise yo gukora ivyo nategeza gukora. Mebukeye turi kumwe n'abandi turiko turiga, sinzi ngena sose gatoyi gusama kayaga, umwe mu bagenzi banje arandaba, tutatuzinanye wanashaka, yambonye ngaho imisi 2 aranyiweza, acarambwira ati ngo man je ndagukunda ngene umeze. Ngati koma ameze gute? Ambwira ati nukuri nimba hari abantu ngaha amaze kubona bafise confiance cyangwa bifitiye icyizere muri bo, wa mbere ngaha amaze kubona ni wewe. Ngo mbe witwa gute? Ndamubwira izina ryanje, ati ja vrai umaze kumbona yuko nifitiye icyizere. Arambwira ati nukuri, ati none ko je ari umuntu deja je yambwiye ko ata confiance nifitiye, koma ushaka kumbwira ko mfitiye confiance? Ncambona yuko ari des images. Jewe muri je ndadegaja confiance muri je ndadegaja ya croyance kuri je, but muri je nukomeze me jewe ivyo manifesta ku bantu manque de confiance. Mais yo manque de confiance sinenda ifise mu bantu cyangwa mu bindi bikorwa, nenda ifise muri indoto yanje, muri dream yanje nifuza gukora. Yere kuvuye umunsi mu mujama yambwiye c'est-à-dire ndifitiye confiance, ahubwo nkwiye kumenya ahantu ushobora kuyorienta, nkwiye kumenya koma nshobora kuyikora. Niyo mpamvu ndi ngaho uno munsi nawe ndakubwire nti suko tifitiye confiance muri nuko
ahubwo ari ibintu bimwe bimwe ufise ubwoba wibwira, apana ko abantu bakubwira, wibwira kudashoboye. Rero uno munsi shaka yuko rero muri wewe utangura guconstruire iyo efe ikubwira yuko deja wavukanye iyo confiance muri wewe, hama utangure kwiyumvira ahubwo ni hehe ushaka kwidegaja. Kuko nubu ndiko tavugana na wewe, hari ibintu wewe uhora ukora jewe wambwiye ndabikore je ushaka kunanira, atari ko atabushobozi ndabifitiye, ahubwo kubera ko iyo confidence atayo mfise yuko nshoboye kubikora, nuko icyo cyizere kumva yuko ndi capable yo kubikora atavyo nshoboye. And you kubikora biri très simple, which means what je confidence canke ukwigirira icyizere mfise muri je, peut-être ngo gukora izi video no gukora ibindi bintu je nshoboye, meme n'ivyo nshoboye nashoboye mugabo nkumva yuko kubahuka biri très normal. Mais you nawe urafise ivyo ushoboye gukora, jewe ubwanje je peux pas le faire, atari kubera ko nabishoboye, mais kubera ko nafise iyo confidence yo kubishobora. Bivuga ko wewe muri wewe deja ufise iyo mbuto yo kwigirira icyizere. Nkuko jewe namenye yuko mfise iyo mbuto yo kwigirira icyizere, mu gihe umuntu yambonye ubwa mbere aramubwira ati ndakunda ingene ubifitiye confidence muri wewe, ndakunda ingene ubifitiye confiance muri wewe. Mu gihe mwijoro naremeje kwiyaturira yuko na confiance nifitiye yo guhindura ivyo nateguza guhindura. Bivuga ko na wewe ico kintu ubona yuko udashoboye gukora, suko utagishoboye, ahubwo nuko utari conscient ko ufise confidence yo gushobora kugikora, nuko utari conscient ko ufitiye iko kwizera ko ushobora kugikora. Rero iyi rero niyo nzira je nshaka ko kwanza ikintu cyambere ukiye gutahura, nuko nta kintu na kimwe uzoshobora gukora mu buzima bwawe, na hantu na hamwe uzoshobora gushika, na ndoto nimwe uzoshobora gukora mu gihe utararema muri wewe, cyangwa utaravyura iyo mbuto iri muri wewe, cyangwa iyo mwana ari mu wewe, cyangwa je ne sais pas quoi, mais iyo utaravomera iyo mbuto yo kwigira icyizere iri muri wewe ishobore kugaragaza amashami yayo. Nta kintu kimwe uzoshobora gushika ko mu gihe utaraduza iyo capacity yo kwigira icyizere isanzwe deje iri muri wewe. Sishaka ko wishira muri wewe ko utifitiye icyizere, ngo je sinigira confidence urayifise, confiance muri wewe urayifise deja, hasigaye gusa ko uyivyura ubidegaje, hamutangure gukora ivyo ataruza gukora. Reka ndakwereka ikonza zimwe mu ntambamye zituma abantu benshi twitakariza icyizere. Ikintu cya mbere nuko benshi dufata umwanya wacu mwinshi wo kumvira ivyo abandi batubwira, ntidufate kumvira ivyo twebwe ijwi riri muri twebwe ritubwira. When you take your time to listen another people, uzobutakaje direction cyangwa orientation y'ubuzima bwawe. When you take time to listen you, ico wewe uri kuribwira c'est quoi, nico kintu kiri très important. That's why my mentor Steve Harvey yavuze ngo nimba ushaka kwica indoto yawe nini, ngo genda uyibwire bajya abantu bato, the small people. Directement umaze kubwira abantu bato indoto yawe uzobuyisha. My question is, nabahe abantu bato? Abo ba small people ni abantu nyabaki? Si abantu bagufi cyangwa abantu je ne sais pas quoi, mais the small people ni bajya abantu directement muri bo bafise langage iri negative. Iyo mubwiye ati ndifuza gukora iki, icyo kintu ngo uvuga ikoze wewe, icyo kintu cyarahombeshije abantu benshi. Nguraze ngene naka yahomvye directement. Uyu ni small people, ntuzosubire kandi kugira icyo mubari. Small people wa kabiri ni wa wundi atigera abona ivyo uri kurabona. When you talk people ndashaka gukora iki kintu, navyumve, understand directement yuko ari small people. Je me souviens, j'ai passé beaucoup d'années niyumvira gukora motivation, but abantu bose nagenda bambwira yuko ibi bintu uzanye mu Burundi nibimenyerewe. Je nifuza gukora, c'est ma vie. Even right now there is a people batariko baratahura je ndiko ndakora, but me ndabitahura because I see tomorrow. Rero umuntu wese atariko arabona
ejo jewe ndiko ndabona kubwanje ni small people. Small people, ubundi bwoko bw'aba small people ni bajya abantu kuri bo every day. Iyo babwiye iki kintu vraiment kirunguka, bagerageza kukwereka akelpe gihomba. Uyu ni small people. Niyo mpamvu ukwiye guhagarika, gufata umwanya wumvira abandi ivyo bavuga, ahubwo tangura ufata umwanya wiyumvire ico wewe muri wewe kiriko kirakubwira. Muri ico gihe tu transformera ta vie. Ikindi kintu gituma umuntu adashobora kuvuga ati atakaza confiance muri we, atakaza icizere muri we, ni kwigiranyana n'abandi, la comparaison. Umaze kuja muri ka yo gushobora kwigiranya n'abandi, you lose your inner belief. That's why you need to stop kufraba canke gufata ubuzima bwawe ugashaka kubugiranya n'abandi, kuraba ubuzima bwawe ugashaka kubugiranya n'abandi. Man, you need to understand, wewe ni wewe, nabo bandi ni bandi. Rero your time, uko wewe waje umunsi wawe, ni nakufise igihe cyawe. Don't rush. Don't see ngo baransize bagize gute. No. Misi yose ni waja muri kategori yo gushaka kwikompara n'abandi, uzobutakaje inzira cyangwa uzobutakaje ukwizera muri, kuko wa muntu ni amara kunanirwa kandi ari we wigeranyana nawe, wowe uzotakaza ya determination, ya confiance cyangwa ya motivation yo kubandanya nawe gusuiva cyane, kubera ko niyo bigeranya nawe. Wewe urashaka kurukura mwigeranya ugasanga afise ibindi bisanga wowe utazi. That way ukwiye kuraba ubuzima bwawe wewe nka wewe. Stop kuraba ubuzima bw'abandi, tangura kuraba ubuzima bwawe, kuko every day notangura kuraba ubuzima bwawe ukabona ngine umuntu ariko arayisisa, wewe bitari byo bitariko biragenda neza, utangura kwimvira ati je mfise umwakunya baki, je nakosheje iki kuworaho. You see? Mu gihe uzuri kurira wewe, uyo mwanya wo kwiyumvira ati nabwize ibi canke biriya, nawe uzobugifise, kuko uzoburi wewe. Rero kubwanje ndagwamagarira kuvuga ati hagarika kubwira indoto z'aba bantu, cyangwa ubwira abantu ubona yuko bashaka bo gutahura, cyangwa abantu bashaka gutera intege, ahubwo utangure kwiransenya, kwiga ku ndoto zawe, koma ushaka kuzirealiza. Ikindi naco nuko ukwiye guhagarika kwikompara n'abandi. Muri ico gihe mara kubihagarika ivyo bintu bibiri, urugendo rwo gushaka kwigira icyizere uzoba gutanguye. Koma alors umuntu ya adopta cyane aduza cyane avyura ya cyane avomera ya mbuto yo kwigira icyizere muri we petit à petit. Ikintu cyambere nuko ukwiye gufata umwanya wo kuraba ya habitude ya yandi wibwira yuko udashoboye, ya yandi ubwira yuko akugora, ugatangura kuyakora. Nkime ya mbere urashaka kuba uri mu bantu bajyama batevye, uri kurazubara mu telefone cyangwa uri kuragira ibindi na biriya, mugabo kabuzi yuko kuryama kare no kuvyuka kare ari ibintu vya mbere bituma umuntu atera imbere. Ushaka gutangura kwiexercisa, waryama 1 heure 2 heures, tangura kwigeza gutanga wasi kuryama, waryama 2 heures tangura wasi kuryama 1 heure, waryama 1 heure tangura uzaryama minuit. Petit à petit uzasanga ukuragira capacité yo kuryama 23 heures cyangwa 22 heures. Uri mu bantu usanga bikugora kuvyuka kare. Ese nimba waravyuka saa 3 tangura wasi kugerageza kuzura vyuka saa 2. Petit à petit uzosanga uri kuvyuka saa 1, 6 heures, 5 heures. Muri ico gihe kintu mara kugishikako, menya yuko uzodegaja ya energie positive. Utangura kwikunda, wumve yuko vraiment ushoboye. Umaze gutangura kwimva ko ushoboye, utangura no kwafronta bya bibazo bya bindi byose wabona yuko bidashoboka, parce que watanguye deja kwanza kwiya ya habitude wabona ko udashoboye gukora, yo kuryama kare, yo kuvyuka kare. Ikindi kintu ni kuraba ya migambi cyangwa bya bintu wibwira yuko ya migambi wabona yuko vraiment umugambi je uzongora. Tangura gutravaya kuri wo, tangura kwimvira abantu mu usangira, tangura kuraba ibintu ushaka kuwushiramo kugira bishoboye kugenda neza. C'est comme ça kushaka kuduza ya confidence muri wewe.
Regardez, je natanguye chaîne yanje mu mwaka uheze ndasohora audio, ndavyibuka audio ya mbere nasohoye sinigeze nishima mu ijwi ryanje. Ya kabiri même chose. Kuburyo mvuga ati ibintu vraiment wapi. Ndagerageza mugabo mvuga ati c'est ma vie, na hantu shaka kubikwepa. Laisse-moi le faire. Ikirundi qui est un peu difficile ibintu benije, mais oui, je parle. Mva shaka guhagarika. Rero uko nzogenda bikora kenshi nuko ikiza kigenda kindugamo nkumva yuko no musi oui, je parle bien Kirundi. C'est ça. Rero nawe tangura kubona ya mugambi bavuga ati je umuntu ngambije muragoye barambye kugoye bwanje ndayibona kugoye, tangura kwiga kuri wo, tangura kumva ingene ushaka kubinjiramo. Kuri bwo bwiza bwo gushaka kuduza ya confidence muri wewe. Ikindi kintu cya kabiri tangura kwiexercise. Kuvuga n'abantu. Wari umuntu ashayishibikira ngo numu introverti. Umu introverti arayaga n'abantu. Essayez confronter umuntu wa mbere muwe mwibara Saline bon. Juste Saline bon ubandanye. Numara kubikora ari ibintu utamenyereye gukora, la uzobura kuraduza. Kwa kwigira ikize. Parce que ni ibintu utamenyereye gukora. Raba ya mauvaise habitude yose mabi wakora. Tangura guheba imwe ku yindi. Numara kubona ko washoye kureisisa. Kureka ya mauvaise habitude ubwawe ukora uzi ukarimbi. Nuko avuga ati genda yihagaritse. Muri ico gihe ya confidence muri wizoduga. Uko niko guhindura ubuzima bwawe. Uko niko kwigirira ikize. Uko niko nejo nawe umuntu akubwira ati haguruka utubwire mu bantu. Wisanga atanakiwe bikwira kubwira. Wisanga atacho bikubwiye. Parce que déjà uri exercer gukora bya bintu utamenyereye gukora. Uri exercer kureba guheba ya habitude mabi. Yakugora guheba. Rero kubwanje ndumva no mara gushira ivyo bintu ugahagarika kumvira ivyo bakubwira, surtout les idées négatives, les informations négatives, ugatangura kwifokaliza kuma idées positives, les informations positives, uzuri kutanga kuduza ikizere muri wewe. No mara guhagarika kwikompara n'abandi, uzuri kutangura kugorugana go gutuza confiance muri wewe. No mara guhagarika ama mauvaise habitude yose uzimabi, uzobutangwe kwigirira ikizere. No mara kwiha gukora ibikorwa wibwira ko udashoboye gukora, uzobutangwe kwigirira ikizere. Je me souviens umunsi wa mbere numvise yuko abantu bose bateye imbere, bose bahora basoma ibitabo. Ndafata ingingo kuvuga guhera no munsi je ngo maze ndasoma igitabo. Igitangaje nacuze. Nta gitabo cy'abarundi cyangwa cy'ikirundi gihari kirese Bibiliya. Moi na Gifaransa nzi cyatari. Ibitabo byose bisoma mu Gifaransa no mu Cyongereza. Na Gifaransa narinzi cyatari. Na cyose narinzi cyatari. Me nari igitabo ngasoma. Igitabo cha 200 pages cyanora nk'amezi 3. Kuko hari igihe nasoma nkumva ubunebwe nkabireka. Mais juste basi nkasoma. Aujourd'hui igitabo cha 300 pages ndashaka gusoma mu ndwi imwe. Kandi nkatahure ivyo navuze, ivyo nise byose nkabitahura kandi bimwe nkagenda ndabipratika mu buzima. Uno musi tuvugana muri 2024 kugeza no saha muri ku kwezi kwa 11 maze gusoma ibitabo 15. Suko ngo ndabisoma mu ndwi ari byo nsoma mu kwezi bitewe n'ingene yagiye mu bikorwa bitandukanye, mais 15 livres maze kuzisoma. Me natanguye nafise capacité kumva ko nshaka gusoma igitabo meme kimwe mu mwaka. Kuko ibitabo nasomye sinigeze marira. Mais aujourd'hui ndiko ndabisoma ko ndabisoma. Parce qu'il y a habitude yo gusoma ibitabo maze kuba muri je. Mu gihe abagenzi banje bose nta numwe asoma ibitabo. Inshuti zanje zose nta numwe asoma ibitabo. Abavyeyi banje bose nta numwe asoma ibitabo. Nobody muri entourage yanje asoma ibitabo basi novuga yuko ashobora kubashigikira. Cyangwa yo nteri intege. Nango tori gitabo gishashi cyangwa gishaka kuba kiryoshe na umuntu numwe mfise dushaka kugipartager. Kuko na muntu numwe afise iyo habitude yo gusoma ibitabo. Mais iyumvire muranda gipartager nandi naje ubwanje. Mais pourquoi nahisemo gukurikira iyo habitude nziza? And you ndazi kushoboye. Mais kibazo ni kimwe. Est-ce que wowe urizera ko ushoboye? Moi, je crois en toi. Mais wowe urizera? C'est ça la question. Rero no munsi shaka ko utangura kwibagira ko utifitiye confidence. Tangura uvuga ati ndifitiye confidence muri je.
but ndayorienta mu bintu bitamfitiye akamaro. Hama utangure kuyorienta muri bya bintu rero bigufitiye akamaro, bya bintu utinya, bya bintu umva yuko udashoboye gukora. Tangura yorientemo. Je te jure. Nimara kwiye habitude gwero no munsi turiko turavugana, gwero no munsi uza kubona iyi video. Uzorangiza umwaka 2025 ata hantu na hamwe yagutera ubwoba gushika, ata muntu numwe agutera ubwoba kwa affronta, ata kibazo na kimwe kigutera ubwoba kwinjira. Uno munsi turiko turavugana na rose nkuru imwe yanjoheye. Ni inkuru ya mu bajene bo mu gihugu cyo ngaho kibanyi mu Rwanda. Bita je ne sais pas nimbari intore bafise imvugo yabo bavuga ngo intore ngo niziganya canke niziganyira, ngo intore zishaka ibisubizo. Urumva iyo mindset imvire umuntu abayo vuga ati kirazira kwiganyira, ahubwo jewe ndarondera inyishu. Meme no munsi washaka gutangura kwibwira uko nyene ko wewe utaremewe kwiganyira, waremewe kurondera inyishu. Tangura wibwira uko nyene ko wifitiye confidence. Uzohindura ubuzima bwawe.